abakozi b'abarundi bakorera ishirahamwe rihingura imiti Sifa bahembwa umushahara utangana n'abanyamahanga bakorana mu gihe bafise impamyabushobozi zingana bagakora n'akazi kamwe. Ntibafungurirwa kandi barimwa uburenganzira bwo kwaka ingurane mu mabanki. Basaba ubugenduzi bw'akazi n'abakozi kumenya ikibazo cabo buheze bugitorere umuti. Ibinyobwa vya Braludi birakenye cane aho birangurirwa muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura kuri SSD iri mwikora kwibarabara rikuru inimero 7. Abaharangurira basaba leta gukurikirana ikibazo iryo shirahamwe rifise iheze igitorera inyishu irama. Twabateguriye n'ayandi mu gisata c'agateka k'abafungwa hamwe n'impunzi. Dondo Dieu niwe ariko abashikiriza aya makuru afatikanije na Gistrene Manirakiza ariko atuma amajwi abashikira. Abakozi b'abarundi bakorera ishirahamwe rihingura imiti Sifa rirongowe n'umuhindi Aftab Alam Khan baridoga bavuga ko bafatwa nabi ku kazi. Ubusumbasumbane bw'imishahara, kudafungurirwa neza, kutagira uruhusha rwo kwaka ingurane mu mabanki nk'abandi bakozi nivyo bihanze abo bakozi. Abo bakozi bagasaba ubugenduzi bw'abakozi n'akazi kubagendera kugira bumenye ingorane yabo buheze bufashe guhagararira agateka kabo. Inkuru na King Blaise Iranzi. Ikibazo c'imishahara, ukudafungurirwa neza, ukutagira uruhusha rwo kwaka ingurane mu mabanki birahanze abakozi b'abarundi bishanga Sifa. Abakozi bo mu bwoko bw'abahindi bahembwa umushahara w'igwiza na 5 ku bakozi b'abarundi kandi bobo bagahembwa mu mafaranga y'amadolari. Aho ni mu gihe abo bakozi bose no kuvuga abarundi n'abahindi baba bafise impamyabushobozi zingana kandi bakora n'akazi kamwe muri iryo shirahamwe Sifa. Iyo bagize ngo barabaza impamvu imishahara itangana kandi bakora bimwe n'impamyabushobozi zimwe, batangazwa n'inyishu bahabwa n'umuyobozi w'abakozi ariwe Directeur des Ressources Humaines mu gihe abishura ko impamyabushobozi zabo ataco zimubwiye. Igeza kandi gatangaza abo bakozi kuko mu gihe abagenduzi bo bushikangaje bw'amagara y'abantu baje kuraba uko ishirahamwe rikora, za impamyabushobozi zabo arizo ziheza zigasokorogwa zikerekanwa. Umushahara w'umurundi ntiwigera wiyongera, aho ni mu gihe umukozi ashobora kumara imyaka 15 akoresha ishirahamwe Sifa ariko umushahara wiwe wibanze utarashobora gushika ku 150 vy'amarundi. Ibi bituma ataniko ritangwa muri leta. Ivyo byose bigatumwa n'ibiturire bitangwa n'iryo shirahamwe muri leta y'u Burundi. Umwe mu bakozi b'iryo shirahamwe yayaje n'uruganda rwa yaduhaguruka arabitwiganira. Tumwumvirize ariko twahinduye ijwi ryiwe kumvuza umutekano wiwe. Ku bakozi bo mu bwoko bw'abahindi usanga bahembwa amafaranga menshi cyane, aho usanga umukozi aho umurundi usanga banganya diplome usanga ahembwa inshuro zirenze 5 kandi usanze mukora rimwe munganya na diplome, kandi ugasanga nta n'ikora rya leta bariha kuko bayabaha muri systeme yabo. Bijanye n'imishahara nicyo kibazo dufite cyane muri Sifa. Bahembwa amafaranga menshi, gahembwa mu madolari, bahura ugereranije n'amafaranga y'amarundi. Aya monero kare dukorera ugasanga arenga n'inshuro 5 kuko nta muhindi n'umwe ari munsi ya $1,500. Nk'uko amategeko y'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS ribitegeka, abakozi bakorera ishirahamwe nk'iryo ihingura imiti mu gisata cyo guhingura bita izine de production bategerezwa guhabwa ifungurwa vyihariye. Aha barategekamwo amagi, amata n'ibindi bifungurwa bita aliment concentré mu kinyamazuru. Aho ni kuneza y'amagara y'aba bakozi bivanye n'ubumara bw'ibikoresho bakoresha. Ariko mu ishirahamwe Sifa hoho siko vyifashe, aha ni mu gihe abakozi bahabwa ibiharage n'umuceri gusa. Aba bakozi b'abarundi baridogera kandi urongoye abakozi kukuntu ari bo yama babera intambamye iyo bageze gusaba ingurane mu mabanki. Aha ni mu gihe iyo bagiye kuyaka umuyobozi ashatwara ikete muri banki iburizamwo yangurane abakozi basaba. Ikibagora gutahura mu gihe nabo ari abakozi nk'abandi bose kugasaka ku Burundi. Gusubire twumvirize umukozi w'iryo shirahamwe.
nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu risanzwe ritekanye rivuga yuko umukozi wese asanzwe akora muri ezini ikora imiti ategerezwa kuronka amata akaronka amagi n'imfungurwa ziri kosante. ibyo byose nta na kimwe turonka, kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ukabirengako tubizi kubera ibiturire babaha, ibyo byose akaca binumira. ku bijyanye no kuja gusaba ingurane naho mu mabanki turagenda tukaja twoza amadosiye, aho twogize ngo turaronka umudiregiteri de resource humaine akaronka ikindi kete riburizamwo kugira turonke imideli. ibyo byose tukagerageza tukabura aho tuvugira, nari nicyo gituma twasaba ko vyose abategetsi bakavyumva hanyuma karaba ico bodufashije, kuko turiko turarenganwa birenze. abakozi barababazwa kandi n'ukuntu bamira mu mashomaje tekinike bakabwirwa ko iryo shirahamwe ryabuze amadolari yo kurangura ivyankenerwa. ivyo bobo badaheza ngo batahure, kuko ntibumva ingene ishirahamwe bakorera rifise isoko muri leta rigaha imiti igisata ca leta kijejwe imiti arico kamebu giharurwa mu mamiliyaridi, ingene riheza rikabura amadolari. abakozi b'abarundi b'ishirahamwe sifar barasaba batakamba ko imyidogo yabo yoshikira umukuru w'igihugu Vasito Ndayishimiye agaheza akabashikako. barongera bagatakambira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi kubashikako, kuko ntibumva ingene barenganwa n'umunyamahanga mu gihe bari kugataka k'igihugu cabo. ni ukuri turasaba umukuru w'igihugu ko yohashika cyane abo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bakaza bakaraba ingorane umukozi wo muri sifari afise ko ntarenganye. turasabye dushimitse yuko bokumva kamo kacu bakaza kuraba ukuntu turiko turarengana. uruganda rwa radio haguruka rwagerageje kurondera umuhindi Aftab Balam Khan bene urongoye abakozi ku matelefone yabo kugira bagire ico bashikirije kuri myidogo y'abakozi babo, ariko amatelefone yabo yahamagara akabura uwitaba. Kawe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana, ukabishyira ku mugaragaro atakurundira amaronko. ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwaka umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka, ubona kare bwo Burundi bw'ejo. nimuze twese tujye hamwe ataguhangana, tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora, ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiriye akuya tubigira umugani, maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. nimuze kandi twibariza atari ukubaririkiriza abategetsi bacu, kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye, ibyo biremewe nta kosa. akamere no kwanya ibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta n'itegeko uba warenze. radio haguruka ewe radio haguruka komera kumeta yabuza bihenda mu kuduhekura, maze ubandanye ushira habona atagushishitira abadushibagura, utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze, nayo ivyahora n'amabanga tubibangira ingata. ibigashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya, maze turinde amaganya. ewe radio haguruka uracara uwa mbere. naho mustaneri wa komine Kanyosha intara ya Bujumbura Genevieve Ntahomvukiye yabujije abanyagihugu arongoye kutariha amafaranga imbere mu kurangura ibinyobwa vy'ishirahamwe Brarudi. ababirangura bobo baracabikora. abanyagihugu barangurira ivyo binyobwa kuri SSD iri aho bita Kora muri zone ya Ruyaga kwibarabara rikuru inimero 7 batanga amafaranga yo kurangura ibinyobwa vya Brarudi iminsi 14 imbere yuko babironka. uhageze uhasanga umurongo wabo barindiriye ko bihashikanwa, mbere bamwe muri bo baba bafise amatike yerekana uko bakurikirana kugira babihabwe mu gihe biba bibonetse. abo banyagihugu bafite amakenga ko bashobora kuzokwambugwa utwabo kubera ico kiringo cose gihera batarabona ivyo binyobwa.
kandi baba batanze amafaranga hamwe n'ibidaje. Basaba leta gufasha kumenya ingorane ishirahamwe Bralode rifise mu ntumbero yo kurifasha gutora umuti wotuma rishobora guhingura ibinyobwa bihaza ababikeneye bose. Mwomenya ko aho kuri SSD Kora hasigaye harangurira ibyo binyobwa ababitwara mu ntara ya Mwaro, mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu makomine amwe agize intara ya Bujumbura. Bamwe mu bafungiwe muri komine Ntahangwa y'igisagara ca Bujumbura bavuga ko amagara yabo atameze neza, aho ni mu gihe bagwara ntibemererwe kuja kwivuza. Bagatanga akarorero k'umwigeme azwi ku mazina ya Bahati afungiwe mu gasho k'igipolisi mu Kamenge, ashobora kwitaba Imana umwanya n'umwanya. Umuryango w'uyo mwigeme ukaba usaba ko uwabo yorekurwa akavugwa. Idonido na Alice Mukeshimana. Ijisho rya radiyo haguruka mu busho butandukanye bwo mu gisagara cya Bujumbura riramenyesha amabi akorerwa abafunzwe mu gasho k'igipolisi mu Kamenge muri komine ya Ntahangwa. Umwigeme azwi ku mazina ya Bahati ahafungiwe kuva ku igenekerezo rya 3 Myandagaro uyu mwaka w'2021 yagirizwa n'umukenyezi babana ko yamwibye amashuka. Ubu amerewe nabi cyane. Amakuru atangwa na bamwe mu miryango y'uwo mwigeme avuga ko ayo mashuka uwo mwigeme yagirizwa ko yatwawe n'umugabo w'uyo mukenyezi kuko yahukanye nawe. Abavyeyi b'uyo mwigeme baratakamba basaba yuko umwana wabo yofungurwa kuko anafunzwe arenganywa kugira ngo bamujane kumuvuza kuko umwanya n'umwanya ngo arashobora kwitaba Imana. Ikindi uwo muryango usaba leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ngo nukwitaho ubuzima bw'abafunzwe bakavuzwa atakirinze gusabwa kuko bagumana agateka k'umuntu naho baba bafunzwe. Inkuru ya nyuma y'aya makuru ijanye n'urupfu rw'imisoro 2 y'abarundi bahungiye mu gihugu ca Malawi mw'ikambi ya Zareka ruteye umutima uhagaze impunzi zose z'abarundi ziri muri iyo kambi. Abo basore uko ari 2 bishwe n'ingwara imwe inyuma y'imisi mike bari bamaze bavuye mw'ibohero. Bari bapfunzwe bagirizwa ubusuma bw'ipikipiki ariko barekugwa inyuma y'amezi atari make bameze nabi cane. Impunzi z'abarundi zose zo muri iyo kambi ya Zareka zahagurukiye rimwe zisaba ko hoba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane icateye urwo rupfu. Inkuru na Eric Kwizera. Imiyabaga 2 y'abarundi bahungiye mu gihugu ca Malawi mw'ikambi ya Zareka yarapfuye inyuma yo kurekurwa iva mu gasho yari mazemwo amezi atari make. Iyo miyabaga y'abarundi yagiye kwize amezi 6 ipfundiwe mu ibohero rya Maura riri inyuma y'umugwa mukuru wa Malawi Lilongwe, aho bari bagirijwe ubusuma bw'ipikipiki baca barapfungwa kuva mu kwezi kwa Ruhuhuma, aho bari bajanye gupfungirwa kuri imiryango yabo. Ababo bakaba bafise ubwoba n'amadidane menshi ko boba barabore igufa ari navyo vyo bavyabafiriyemo gupfa ngo baranticishwe inzara. Uravye ko amagara yabo yari yifashe igihe barekurwa muri mukakaro uheze, ngo bari bafite inkovu nyinshi cane mu mugongo nkuko bashobora kuba barakubiswe, ngo ntibashobora no gufungura neza, biboneka ko bakorewe ihohoterwa riteye ubwoba. Kubw'imiryango yabo intahe imwe rutende abahisi bashoboye gutanga nuko bari barikuriwe kunywa agakombe kamwe ku musururu ku munsi, na ico kurya ngo ntaho bigeze bahurira muri abo mezi yose bari bamaze mw'ibohero. Ngo bamara amasaha 18 ku munsi mu kazu gatoyi cane bugaraniwe mu bagundanye n'abandi bantu amajana kuri sima atawushobora no kwihindukiza kuko mw'ibohero barimwo bababa abantu 3,000 mu gihe iryo bohero ritategerezwa kurenza abapfungwa amajana 3. Amazi bakoresha nayo ngo yari mabi cane nkuko bibandanya bishikirizwa n'imiryango yabo. Ngo basohotse ibohero ngo baciye bagaruka mu mazone ya Kawale na Zomba mw'ikambi ya Zareka ahari imiryango yabo baca batangura kurwara ubwo nyene bagira bati nduguru ya Twamugina. Birababaje kubona bagwariye rimwe
bari bafise ibimenyetso bimwe vy'indwara kuribwa mu mushishito gucibwamo no kudahwa ntibashoboye gukira ariko bapfuye inyuma y'indwi imwe bashikaniwe mu bitaro ndugaye twa Mugina. Iyo kambi iri muri district ya Dowa hafi y'umugwa mukuru Lilongwe irimo impunzi zirenga 50,000 muri zo abarenga 11,000 n'abarundi bahunze injyane za politike zimaze imyaka itari mike mu Burundi. Abarundi bose bari muri iyo kambi bahagurukiye rimwe basaba ko hoba amatohoza yigenga kugira ngo haboneke umuco kuri urwo rupfu rwabaye mu bintu bitumvikana. Abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni n'imitima bafite umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarayibonye muri kahise ku Burundi, twarayibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona nta kindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzowikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni ikimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bokumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarawe ngo ntaco ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Ayo twabateguriye naharangiriye. Mwebwe mwese mwariko muyakurikirana ndashimiye n'abayatororokanije bakongera bakayabashikiriza. Ntibagiye Gisirene Manirakiza yatumye amajwi ashobora kubashikira. Musigara amahoro na gahwane naho ubutaha.